Hallelujah. Hallelujah. We see Daniel. Ba Danieli barabuze ni uyu munsi guhera uyu munsi nta indi mana nimwe yo gusengwa atari imana ya Daniel. Daniel acafata responsibility yo gukwiza imana mu gisagara no muri ico gihugu because of that blessing. Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. Ikindi nacho, the blessings of the Lord gives divine direction. Umugisha w'Imana uratumbereza umuntu mu kibanza cy'umugisha. Umugisha w'Imana uragufata ukakuzana kubera ko Imana ibizi yuko ejo nararungitse ijambo muri groupe ndavuga nti guhagarara mu mugambi w'Imana. Kuba mu mugambi w'Imana no guhagarara mu mugambi w'Imana no guhagarara mu nkomezi. Ni kuvuga iyo uhagaze muri buno bushobozi bw'umugisha, umugisha w'Imana urakujana ukagukatisha ukaguhuza n'umuntu ari ahantu runaka mu kibanza runaka umunsi runaka. Ugazwe bakakubaza ujya muntu mwamenyanye gute? How do you know each other? Muvugana gute? Nawe ubwawe ukibaza ukaraba uvuga ni uyu muntu ku uyu munsi bimeze nuko namenyanye n'uyu muntu. Rero ukiyumvira uko uwo mwamenyanye bikagucanga bikagusiga ntushobore kubitahura. So the blessings of the Lord will direct you to the divine direction of your blessing. Ubushobozi bw'umugisha w'Imana buragutumbereza mu kibanza cy'umugisha wawe. Imana igutumbereze ku muntu w'umugisha yaguteguriye muri kino kiringo mu izina rya Yesu. Ikindi nacho ni divine provision. Imana yo mwijuru turabona aho yahezagiye yabwiye Abraham namubwira ni genda nzoguhezagira nzoguha umugisha nzokwagura nzokugirira neza abantu bazohezagirwa muri wewe. Usomye muri Genesis itanguriro 13:12 hari aho ubona aho Bibiri ivuga ngo kandi uyo mugabo yarafise ubutunzi inzahabu n'ibindi byinshi cyane gose. Mu majambo makeya Abraham yavuye muhira adatwaye amafaranga ari afadika aboneka mugabo atwara isezerano ry'umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana utuma uhezagirwa urakuzanira ibifadika urakuzanira ibiboneka. Ntushobora kuvuga ngo igihe kimwe umuntu umwe ntagarije nabivuze ariko numvise umuntu abivuga nari mpagaze ku ruhande numva umuntu amubwiye ngo sinzi ikintu yamufashije acamubwira ngo Imana iguha umugisha acaranka aravuga ngo nta mugisha nkeneye ngo acamubwira ngo genda ungurire ikiro cy'isukari ngo kinzanire ngo Imana izobe impaye umugisha ngo reka kunsabira umugisha. Yesu natfashe cyane. Mugabo yagize ubujuju bukomeye cyane gose. Blessings when is upon you, y'ubushobozi bw'umugisha buri hejuru yawe buraprovoka reaction, burahamagara ibintu. Kindi umugisha w'Imana uratanga power of divine health, umugisha w'amagara meza. Narababwiye Abrahamu imyaka yapfiriye ko 175 kandi ku myaka 100 yarabyaye abandi bana bashika ku 9 nimba atari 8 nimba nibuka neza arababyara. Narababwiye n'amazina yabo. Ku myaka 100 imyaka 150 abyara abana. Yesu nadufashe cyane. Nawe warihebuye ku myaka yabaza mugezi ati uri kurihebura ku myaka yawe uko najihebura vraiment mu izina rya Yesu ntusubire kwihebura. Imana izokugirira neza ku myaka yawe kandi Imana iguha umugisha w'amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi nacho ni umugisha wa divine preservation, uburinzi bw'Imana, protection, uburinzi bw'Imana. Iyo umugisha w'Imana uri hejuru ubuzima bw'umuntu Imana iramurinda ikamuzigama kubera ko hari umugisha runaki baramuteguriye kavuga nti this person uyu muntu ntago yemerewe gutwagwa n'urupfu, ntago yemerewe gutwagwa n'ikintu na kimwe atarahonyora mu mugisha namuteguriye. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Umugisha rero urakurinda ukakuzigama ukageza amasezerano. Turabona Abisirayeli bariko barava mu gihugu ca Egiputa bagenda i Kanani. Barahuye n'ibyinshi. Farao arabiruka inyuma agomba kubica, ikiyaga kirisaturamo kubiri. Umugisha w'Imana uratuma uzigamwa ukakurinda. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Reka rero tuganire ku nzira z'umugisha, ways of blessings. Ni bangahe bipfuza kumva inzira zigeze umuntu ku mugisha? Yesu natufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Tubyaguruke dusome ijambo ry'Imana. Dusomera ibitabo bibiri
Itanguriro 32. Oya banzureke ngaho banzu dusomera Itanguriro 26 kuri 13. Wahabonye hari ikintu nari nibagiye. Umugisha w'Imana ukugira ubushobozi bw'umugisha w'Imana ukugira umuntu adashobora guhagarikwa n'ikintu na kimwe mu gukura, apana gupfa guhagarikwa, donc mu kwiyongera, mu kugwira. Naho abagwanizi bohaguruka bakagwira ari benshi kugira ngo bugare umuryango wawe wo kwinjira mu bikomeye Imana barakuremeye, nta mugwanizi numwe ashobora kuba capable yo guhagarika ubushobozi bw'umugisha Imana yashize hejuru ubuzima bwawe. Dusomere. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Itanguriro ibice 26 umurongo wa 13. Ndazi y'amajyambere ngo Isaka atera ishara Abafilisitiya. 13. Uwo mugabo abumutunzi agenda arushiriza gushiza aho yabereye umutunzi bihebuje. Naho wogeza ngaho dusomere. Wasomye kuri 13. Soma kuri 12 naho 12 26 Maze Isaka abiba muri ico gihugu uwo mwaka nyene yigura ibirenze ivyo yabitse ingero 100. Mu vyagira Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana dusomye ubushobozi bw'umugisha iyo buje hejuru ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwiye ngo maze uwo mugabo Isaka arushirizaho. Rino jambo arushirizaho, it is a process which is taking place in progress. Ni kuvuga ni gikorwa kiriko kirabandanya kiba. Sinzira imbari present continuous, igikorwa kiriko kiraba mugabo kigenda kirushiriza kugenda kiba kidafisa aho gihagararira. Ni kuvuga biratubwiye ngo maze uwo mugabo arushirizaho kurushiriza hezagirwa, arushirizaho kugenda bumutunzi kandi bihebuje. Rino jambo riko datubwira ritwereka ukuntu ubushobozi bw'umugisha iyo buje hejuru ubuzima bwawe. Imana yahezagiye umugabo yitwa Isaka, ariko ntivyagarukira ahantu hamwe. Ubushobozi bw'umugisha burushirizaho kugenda bwuguruka anahezagirwa. Mu yandi majambo ubushobozi bw'umugisha buri capable yo gushobora kubandanya no gushira mu ngiro. Imana ishobora kuguhereza igikorwa, assignment, umuhamagaro runaka, cyangwa se umugisha runaka, cyangwa se urudandazwa runaka, ariko kuguhereza umugisha w'urudandazwa ntago bihagije. Imana kuguhereza umugore ntibihagije. Imana kuguhereza igikorwa cy'Imana urongora ntibihagije. Imana kugushira ahantu kuguha umugisha wabyo ntibihagije, ariko urakeneye n'undi mugisha wo gukura mu buryo bwa progress, wo gukura mu buryo bwo kwiyongera. Maze uyu mugabo Isaka arushirizaho kugenda bumutunzi bihebuje. Yaronse umugisha w'ubutunzi, ariko ntiwagarukiye hamwe, ariko yarushirijeho kugenda bumugisha, kugenda bumutunzi bihebuje. Yarushirijeho kugenda aronka bihebuje. Umuntu wese ari ngaha, Satani yari yahagaritse igikorwa ciwe, Satani yari yahagaritse umuhamagaro wiwe, Satani yari yahagaritse iyerekwa ryiwe, Satani yari yakugize staka. Hari ahantu wugaraniwe. Imana yaraguhaye
umugisha ariko byariko biranka kukura. Imana yaraguhaye fiançaye ariko fiançaye irikiranga kwikura. Imana yaraguhaye umuhamagaro ariko umuhamagaro wari yugaye. Hariyo progress, nibaza ko progress umuntu wese arabitahura. Progress, iterambere, kugwira, gutera imbere, kwavansa, gukura kw'ikintu runaka. Maze uyu mugabo Imana iramuhezagira arushirizaho kugenda bumutunzi bihebuje. Ndatuye nk'intumwa mu gisingo cy'Imana, ndatuye nk'umuvugishwa n'Imana, ndavuze ngo urategerezwa kurushirizaho gusigwa amavuta, urarushirizaho kwambara ubwiza bw'Imana, urarushirizaho kuronka amafaranga, urarushirizaho kuronka abakiriya, urarushirizaho gutera abafitirisha ishari, urarushirizaho gutera intambwe, urarushirizaho kwavansa. Iterambere ryawe ryo kwavansa ntabwo riza guhagarikwa n'ikintu na kimwe. Umugisha w'Imana waraje hejuru yawe. Imana hari ibyo yaguhaye mu biganza, ariko mu izina rya Yesu Kristo ntibigume mu kibanza kimwe. Imana ibigwize, Imana ibigwize, Imana ibigwize. Tera haleluya. Urazi ukuntu bibabaje gutangura igikorwa kigahagararira ahantu, ukabona Imana yaraguhezagiye mugabo ibintu byawe ntivyavanse. There is no progress. Yesu natufashe cyane gose. Birababaje kuronka umutahe, Imana ikaguha umutahe w'amafaranga wo kudandaza, mugabo kabona urudandazo rwawe ntiruriko rurakura in progress. Biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Birabaje kuronka umugisha w'agakiza, mugabo kagumura umukristo w'igikuri udashaka gukura, utigera utahura iby'imhemu, utigera umenye by'agakiza, utigera umenya amabanga y'imhemu, ukaguma hahandi nyene abadayimoni baguhenda bakugaragura bakugira iko bashaka. Agakiza waronse bibwa ngo muririmbyi yararimbye ngo uko ndushirizaho kumwegera, amaso yanje arushiriza kuguruka uko ndushiriza kumwegera. Naramwegereye ariko sindamwegera rimwe. Hariho progress itegerezwa kubaho yo kumwegera. Uko ndushirizaho kumwegera, amaso yanje arushiriza kuguruka. Ntago yuguruka rimwe ariko arushiriza kuguruka. Waramubonye atanga imbabazi, waramubonye atanga inkomezi, waramubonye atanga ubushobozi. Imhemu yose yo kugara iterambere ry'ubuzima bw'umuntu turayihagarika mu izina. Tera haleluya. Uyu mugabo arushiriza kugenda bumutunzi bihebuje. They were process of progress, of growth. Hariho kubaho no gutera intambwe by'igikorwa byarushirijeho. Turansi imhemu yo kugwingira no kudakura no kutavansa mu izina rya Yesu. Wa muririmbyi we wanki imhemu yo kuguma ahantu hamwe. Hoya waratanguye igikorwa uko cyari kimeze mu mwaka uheze n'uyu munsi niko kimeze. There is no change. Umugisha, ubushobozi bw'umugisha buzana impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'umugisha buzane kwaguka no gukura mu izina rya Yesu. Hanyuma ikindi naco, ubushobozi bw'umugisha iki ntago nari nanakivuze ko kwa Mungu, naco nyene gitanga kwimbura ibirenze ibyo wari witeze. Harvesting unexpected. Dusomere kuri 12:26-12. Maze Isaka abiba muri ico gihugu. Umva, mu mwaka kabiri yateye kabiri mu mwaka, apana rimwe. Abandi ntibateye kabiri mu mwaka, wewe yateye yabibye kabiri mu mwaka. Hanyuma yimbura n'ibirenze ibyo yari yateye. Umuntu wese ari ngaha, Imana igushyire ku mugwiza udasanzwe, uronke ibyo abantu batari bakwiteze ko mu masengesho yawe, uronke ibisubizo abantu batari bakwiteze ko. Haleluya. Hari abiteze kukubona hari urugero wageze ko, ariko Imana ibacokinge ibamaramaze mu kugushyira ku rugezo
rurenze ubwo bari bakwitezeko. Tera haleluya. Imana idufashe cyane gose. Yimbura kabiri mu mwaka kandi yimbura ibirenze cyane ibyo yari yarabivye, ibyo yari yarateye. Umugisha w'Imana uguhereza kwimbura unexpected, kwimbura ibirenze kandi birenze ibyo wari witeze n'ibyo abantu bari biteze. Imana mu ijuru ikugwize usozwe umugisha mukore kuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Tera haleluya. So reka mvuge rero kuri ways of blessings, inzira zikugeza ku mugisha. Ikintu cya mbere utegerezwa kumenya, kutegerezwa kugira ngo ugire umugisha. Turicari kumwe tuduze ibiganza. Ni ikintu bitwa agakiza. Gira mwezo atagakiza. Apana religion, agakiza. Hey, apana religion. Kumva ngo sengera mwiri dini, sengera hanaka, ngo this and this and that and that. Agakiza, true salvation. Ico bita mu Congereza salvation. Agakiza, spirituality. Ni bangahe tuzi bakora atarabanebwe bavyuka amajoro mugaba barozi bugaye imigisha yabo? Ni bangahe bakora ku murango bagakora no mwijoro bagakora n'inguvu nyinshi mugabo karandezi wabo zabankiye ko bashobora gutera intama? Ni bangahe bagerageza gukora bagakora bakavunika bakaruha mugabo imigisha yabo yanse kuguruka? Naho wokora cyane without maintaining these things of spirituality, urashobora kutageraho wategerezwa kugera kubera ko abuze kino kintu bita agakiza. Kubera ikagakiza igihe cyose ushobora gukora. Turaba abantu bamaze gukora atarabanebwe kwere barondera akazi. Hari umuntu avyuka kuwa mbere akaja kurondera akazi wapi akabura. Hari undi aja ku kibanza kicara kandi yagiye gukora. Hari ubwo yiriwe muhira, yiriwe ku kibanza yagiye gukora, akarindira abakiriya akabura. Umurozi yarivyukiye rimwe afata utuzi tw'umubiri w'umuntu yapfuye asuka ngaho, avuga ntihazosubire kwinjira umuntu ngaho, ntiyinjira. Yesu natufashe cyane. Utaronse ubushobozi bw'Imana buza gusunika bijya bintu ngo bikureho, umugisha urashobora kuba stuck. Ni kuvuga inzira imwe nayo ikugeza ku mugisha wawe. Hariho ubushobozi bw'amasengesho buvuye ku gakiza bushobora gusunika karande. Bangahe biza amashure ariko amashure bayicaranye bafise amadiplome akomeye ariko barayicaranye, they are sitting ari mu cyumba. Bamwe bari bagiye niyo bayashize, abandi nabo ntibibuka niyo bayashize. Some of you aya university humanity are like different degrees, they are sitting them with senka kenza venta bicaye bazifise ngaha. Yesu natufashe cyane. Igihe cyose bakubwiye ngo usoseje tuguhereza akazi, tuguhereze promotion, tureza akazi, you sleep, ukatujyama, ukacubona nyokuru wanyu yapfuye, ukacubona umubiri w'umuntu yapfuye, ukacubona umuntu atagihari, akacaza pa cyago telefone akazi kahindutse kabonetse wundi uzoburazi. Kandi wari ufite inzara n'inyota byo gukora, you wanted to work. Wari ufite programme y'akazi pa kacubona ikintu kiriko kiragusambanya, wavyuka mu gitondo programme ikabirahindutse y'akazi. Umupfumu cyangwa se umurozi wa hariya ku gatumbi wanyu ukaja ku ishuri n'umwete mwinshi ukatuga imisozi ukaja bukinzuzi kubayiduze n'abayimanuza avuga ni we petit unasoma kina utafika mahali uri kuriga ariko nawe uzogera. Imana idufashe cyane. Ukarara amajoro uri kuraresha ukaresha ugakubita imistari yawe yose uzi. Ndagukunda nini
ndakwemera ya ukaresha. At the end of the day umugabo w'ijoro Marine Denwe akaba yicaye ushaka kurara ijoro ugura amamega umuha ama gift umuguriye ntabwo uzomutwara uzomunwarana ninga